igihugu cy'UBUBILIGI ndetse n'igihugu cy'UBURUNDI ejo bundi ku munsi wa kabiri 18 kuno kwezi kwa kabiri ubwo n'uyu mwaka nyine wa 2025 harasinywa amasezerano rero gufashanya hagati ya bino bihugu bibiri UBUBILIGI ndetse n'UBURUNDI mu mugambi ujanye no kwiteza imbere, umugambi bise ntusigare inyuma. N'amasezerano rero azomara imyaka 4 no kuva mu mwaka uheze 2024 gushika 2028. Abahashwe ko rero mukono ku mategeko rero yo kuagenga gukorana hagati ya bino bihugu bibiri ndetse n'amafaranga agera ku miliyoni 75 z'amafaranga y'amanyaburaya. Malengo business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo business niwo muco wize ku barundi bose. Imiliyoni 75 z'amayero akaba rero umugambi witwa ntusigare inyuma. Aya mafaranga rero akaba ari azokora umugambi hamwe umugambi kazotwara amafaranga angana uko. Ubwo rero ndatse kari beshe bunukwikiranye bari ngamwe gucubanye cy'u Rwanda. Nabonye hari abavuga ati ejo bundi twabonye igihugu cy'u Rwanda bahagarika amasezerano yo gufashanya mu bijanye n'iterambere n'igihugu cy'UBUBILIGI. Haravuze ati amafaranga igihugu cy'u Rwanda yashaza mu Burundi nta wovyemeza kuko urumva ko ano masezerano yo nuva mu mwaka uheze wa 2024 ubure ni hagiye gutegwa ko urukumu ni hagiye gusinywa ayo masezerano. Bivuze ko uwo mugambi warusanzwe uhari atarajya amafaranga mu Rwanda ko mu Rwanda n'ubundi mu masezerano bafitaniye hari hasi mu mafaranga yaramaze gukoresha hari hasigaye miliyoni zigera ku 80. Ubwo zari miliyoni 80 niyo mafaranga yarasigaye. Rero hari abaci bagomba kuguca bayifatanya ati ni amafaranga bari gufasha igihugu cy'u Rwanda none bace batwara mu Burundi. Oya ugiye ukaraba igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'UBUBILIGI ni n'ibihugu kandi bifitaniye imigenderanire myiza. Uraza Burundi mu bihugu by'abakolonije harimo n'igihugu cy'UBUBILIGI harkwandi ugiye ukaraba inyuma yaho n'imigenderanire yagumye n'imigenderanire myiza hagati ya bino bihugu bibiri. Ubuserukira igihugu cy'UBUBILIGI hano mu Burundi turamaze kumubona abatari bake turatubashira kwano mu bihugu byanye n'iterambere ugwaruka cyane ibintu byanye n'inkino abaririmbyi baramoyibona abatari bake. Ubwo rero ntawe bisanisha nkuko ariko mbwatuza kuraba tuzokora iganiro cyaguye turabe iby'u Rwanda ndetse n'UBUBILIGI turabe kuberiki amasezerano bajahagaritse. Ariko kindi tunabakeze ababanyi ngaho mu cy'u Rwanda nanye ndaba stade yanyu ni stade Amahoro nabonye iri mu stade rero meza hano kwisi rero agegwakanirwa award mu bushimwe. Ubwo rero mukanya turaza gukora ikiganiro kigaruka rero kwibuga vy'umupira w'amaguru vyiza hano muri Afrika. Ubwo na stade Amahoro yo ngaho mu cy'u Rwanda nayo ikabirimwe tubakeze twari beke mu kiranda ino biganiro ahubwo murabe utarayikora subscribe arabaye ngaho munsi abanze akande siko muvuga afyone twemukende nuko subscribe canke sabone. Rero uno mugambi ntusigara inyuma rero twaivuze ukazotwara rero miliyoni 75 z'amafaranga y'amanyaburaya. Witwa But Penwat ni ukaba rero ari cegera cy'umuyobozi mukuru ajejwe gufashanya n'amakungu mu bihugu mu gihugu cy'UBUBILIGI. Yavuze ko rero uwo mugambi uzorangurirwa mu ntara zibiri, ni ntara ya Cibitoke ndetse ni ntara ya Kirundo. Ariko kandi icyongeye ngaho uwo mugambi nuko uzofasha cyane mu gwaruka ndetse n'abakenyezi. Akaba rero uzo mugambi kazofasha ngaho bantu wumva ko umugambi witwa ntusigara inyuma. Ubwo ni gufashanya. Ikindi kandi ntituvuge ngo n'abantu bakenye habwo ni abantu tubona kara mikoro make ubundi bwo Yesu ngunda gukoresha hotel ngo nakangwa kenye burya nta muntu akenye ahubwo twakoresha ijambo ati amikoro make kuko burya nanye mbona insiguro y'ijambo gukena canke definition yo gukena ni gukenera ibirenze. Nta muntu umwe ndabona avuga ngo yarakwije afisa ya abakeneye ayandi kandi wayo ukeneye hari undi muntu avuga ati ndose nkayujya naho noshangoma nkayeba mugana uyarose kuma wifuza ayandi. Bivuze ngo rero nta muntu akenya hari ahubwo umuntu akenye ni wa muntu akenera ibirenze. Dukoresha iterume novuga ngo
imiryango ya mikoro make. Rero ni umugambi rero kutunze kari imyaka 4 gushika muri 2028 mpo tuzoraba mwazo ntara zibiri mu Kirundo ndetse intara Cibitoke ubundi bwo ni intara ubona ko zifashe bose basungwa bafise ubutare Cibitoke baramaze n'igi gitari gito Busoni hariya mu ntara ya Kirundo naho nyine ubutare bakaba babufise. Ubwo reka turabe kugwaruka ndetse n'abakenyezi ubundi bwo bakubwira ko kugira ngo igihugu gitere imbere ugwaruka urushize imbere ibintu byose bizogenda neza. Abakwageze sabaye bwahawe ikore hama mwo mukugana ibiganiro tubashirira kuri YouTube channel yanyu ariyo yacu Malengo Media. Malengo business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi ari binuje iyo bakorera ivyononekaye muhera iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo business niwo muco wize ku barundi bose.